bakoreye Imana, bakoze umurimo w'Imana arabakene bambere ni Yesu. Ibi ubona twebwe twigira Yesu ntiyagira biro yiwe yari Getsemani. Yesu ntiyambara kosime bajanye muri Netanefu. Hoya agahuzu kiwe yakamesuzo rume kakumishwa n'urundi rume. Ariko ubu uzawe smart, kosime imeze neza, muhira wasize biri ibyo kujya bihari. Ariko kwa Yesu suko byari bimeze. Bigeze nigiye ngo bashikiwe n'abashitsi, bagenderwa n'abashitsi 5,000. Tekereza kugirwa surprise n'abashitsi 5,000. Yesu arababwiye ati tugaburire abashitsi, tubagaburire. Arambwira ati turabagaburira iki ko atavyo kujya? Babwira ahubwo bagende baje kurara mu mihanda, basaba indaro, basaba ivyo kujya. Arababwira ati nta kintu mufise ngaho. Bati dufise udufi 2 n'udukate 5. Agenda batangariza ko Yesu yari afise abigisha 12, akagira n'abandi bigishwa 70. Bose hamwe bari bangahe? 82. Abo 82 boshobora kugifitsa ibiri n'imikati 5, chapati 5. Arukuntu bafata imikate bakayumisha kujya kw'icapati kamera nk'urukwi, bashobora kuyigendana n'ukwezi kose n'ameza ngahe atakibazo ifise. Nibwo buzima bari babayeho, dufite umye. Naho bari kutujya bonyene ari abo bigishwa ntibari guhaha, kuko ministeri ya Yesu n'amafaranga yari ifise. Udufi 2 bamubwiye ngo dufise udufi 2 twonyine. Ako wowe birakunaniye gukorera Imana muhira hariho frigo irimo inyama, irimo mukeke, irimo indagara, ibintu byose birahari, inkoko, unakanirwa gukorera Imana. Muhamagara ukamunanira. Hariho ibiro 10 by'umuceri muri stock, hari ibiro 10 by'ibiharage muri stock, amavuta ariyo mu nzu kugira ngo mukorere Imana. Wowe ufise impuzu zuzuye, amagarderobe aguzuye. Ariko Yesu ngo afise ikanzu yambaye imyaka imwe ntiyahindura. Ariko ngo uramusinja gusenga wakagahuzu kamwe, ngo noja gusenga afise agahuzu kamwe, ufise 5. Ariko yakunye gukorera Imana. Yesu yarase kamwe gusa, kandi byamubujije gukora umurimo. Haleluya, Imana ishimwe. Reka dukorere Imana, dusenge Imana ireba neza. Haleluya, Imana yacu ihemba neza. Kuko nabuza ya bisi sinja gusenga. Wabibonye Imana ngo ako wowe ubona ko imvura yaguye Imana. Imvura niyo kuje kuza gusenga, uramenye ibanga ryo gusenga. Haleluya, umusenzi nyawe iyi imvura ikuvye huko aranezerwa, izuba ryatse aranezerwa. Aziko kuruha cyane niko guhembwa cyane, ukuruha cyane niko guhembwa byinshi. Haleluya, kuruha cyane niko guhembwa byinshi. Yesu yacira umugani abantu arababwira ngo umuntu umwe yafashe abakozi abahitanano, umwe amuha 5, undi amuha 2, undi amuha 1.
ziba 10. Wahawe zibiri agenda ducuruza zirunguka ziba 4. Wahawe imwe ngo acaragenda arayihamba, aravuga ngo uyu databuja nawe igitangaza zikwega n'ibyo atasanzaje jewe singeze. Bacaragenda arayihamba, ayihambye shewe ujagarutse ngo arabahamagara bose, arababwira ngo mwese nazane turaba uko yakoze. Wazitana azana 10, wazibiri azana 4, wimwe nawe azana yayindi mwenye. Haleluya. Abwira wazitanu ngo muntu wanje mwiza, wabaye mwizigirwa, genda uganza mu rugo bose, kuko wamenya agaciro k'icyo wahawe ugikoresha. Genda uganze. N'uwazibiri nawe amubwira uko. Wimwe aramubaza ati we ko abandi bacuruje ariko ntiwacuruza, aramubwira ngo nibwiye ko ndiko nkorera wewe, ngomba kuzanira inyungu wewe, ngomba kuzanira inyungu ubwami bwawe gusa, niyo mpamvu nayihambye. Yandi majambo yabaye umunyenzigo. Hari igihe umuntu avuga ati dukora abapasiteri, abona turatanga bakajya ngo sani bigira 10 ngo tubashire birire. Ukiwa ukacufata ibyo wozanye mu nzu y'Imana ukagenda ukabirya, noneho urabiriye ugaca utera inyatsi n'ibyo ufise n'utwara ufise twese tugaca tugenda. Wowe warabaza ngo urampombeje, kumbe urihombeje. N'ibyo wari ufise gaca bigenda. Ntabwo dukora kugira ngo dutere inyungu abandi, dukora kugira ngo twebwe twitere inyungu, twihe inyungu twebwe. Ni inyungu yawe, si inyungu y'umuntu. Haleluya. Ariko kandi yaba yaranahari twona yajye ko turavyemerewe. Turavyemerewe. Haleluya. Ariko ntanaya. Ariko kandi azibona. Bwana sifiwe. Ukumva umenga reka nzibire, reka ndeke, nzoba mpombeje pasiteri. Aya uzoba wihombeje. Umugabo umwe ngo yari umugabo akunda gutanga mu nzu y'Imana, atanga cyane. Ikintu cyose basabye agacaguruka mu zambere, ikintu cyose basabye agacaguruka mu zambere. Aravuga ngo ubu rero ngomba nanje ndeke. Ubahamagara mu nzu y'Imana, ikintu bari bakeneye cyane, ikeneye nk'umumiliyoni, yarazi ko ari waca yatanga. Hanyuma pasiteri aravuga ngo uyu munsi idusaba biyemeza, umuntu wese arazana icyo afise ashire mu giseke. Niko numva Imana yabimbwiye. Aravuga ati nanjye reka no munsi ishaka narabahaye, no munsi ndaza kubereka. Ngo aca afata ikingorongoro tufate cya 50, agenda kibasha ashira mu giseke. Baca baratanga, batanze. Pasiteri agiye guharura, aharuye asanga ni mu miliyoni urenga kikingorongoro. Aca aravuga ngo amafaranga yakwiye, harenze kikingorongoro nyene cyo naza gitora. Uravyumva? Nyene cyo naza gitore. Imana yashatse kumwereka ko umurimo w'Imana utabayeho kubera we, ariko umurimo w'Imana ubayeho kubera Imana. Naza gitora ikingorongoro ciwe nyene cyo, kandi naho tukijana acaraza ari hano imbere y'ishengero avuga ngo ndihanye, sonokiye ko Imana isumba jewe, isumba ubwenge. Haleluya. Isumba ubwenge. Igihe cyose ukoze, igihe cyose uririmbe nk'ugomba kuzana inyungu mu bwami bw'Imana, atari kubw'inyungu y'uwundi muntu. Ikintu cyose ukora ugikore kugira ngo gikore mu bwami bw'Imana, kizana inyungu mu bwami bw'Imana, atari ukuzosanga wakoreye ubusa. Usanga babaye nka wa mukobwa ndigera kubabwira hano, umukobwa ngo abandi bose baraje gutanga, batari ko jewe yenda kwamahera pasiteri, ariko
kugenda nagiye babona bongaya nagiye gushira mu giseke bongaya bakagenda minsi yose mu giseke bahagurutse agashiraho ikiganza kigaragara akayisubira mu kibanza minsi yose akabikora gutyo Imana iramureka irivuga ngo ivyo urabikora nanje ngaho rukibaza yuko mwanye nawe gose ariko nzoguhana mbishira imbere y'amaso yawe byose uko bikuri kirana arabikora ubuzima bwose yabaye mu rushengero abikora gutyo umunsi umwe haza umusore kumuresha aramuresha ubukwe burabaye ngenda akora mariage umukobwa twarinda indira kura genda ku baganga barapima baramubwira tufise umwana w'umuhungu witegure umwana ameze neza arakomeye hageze kuvyara aragenda abaganga abakirizi kumwakira baramubwira ati tera igisi umwana araje tera igisi ateye igisi babona haje umuyaga isubira kwa kundi yahoze keze gute abaganga barapima nta mwana tubona uyu mwana yavuze nta uri umuhanuzi araza kumubwira ngo Imana igusubirije mu nkoko ibyo wayihaye imyaka yose wagiye uyiha umuyaga niyo yaguhaye umuyaga ibyo wabibye nibyo yaguhaye nubiba amasengesho uzokwimbura intsinzi wimbure gukunesha wimbura amavuta biri mu nzima nje nabikoze nanjye ndahagaritse ndaga urahagaritse bizokore kutakoze ibikorwa bigende neza utakoze kandi uruhombo rutayi wawe haleluya ahubwo muri duke twawufise inanate muri duke waronse tanga Imana irazi kufise duki nigeze kumva amakuru ni eglise imwe kandi ni eglise imwe ya repentance iyo eglise ya repentance iri mu eglise ya mbere yatanguye kuvisha ngiro ritangiye eglise imwe iri ruguru hanyuma umuntu arambwira ngo dufise abakristo batanguranye n'iryo shengero bateye ikibazo ishengero bateye ikibazo abantu bashashe bababwira ngo mwitonde ngo twe turi bishitsi ngo mwitonde twebwe turi bishitsi muraza akamaro k'igishitsi igishitsi gitsitara k'abantu nta kandi kamaro k'igishitsi abantu bose bagiciye ko barazitara wombwira akamaro kacu ni gutsitaza abantu gusa bumva ko n'abagabo muri bigusha twe turi bishitsi mwe twatanguye naco mukimaze muri feke murabo kugusha abandi igishitsi ugitseyitaye kuragwa inzara zikava arigero satana aza kubenya ngo jene fantasy yo kumusaga muri jene yitangije uwa mbere azoba uwa nyuma bimona twe twabikoze Bibiliya no serious sorry ni umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo nari umugabo ntahabwa ijambo ni umugani w'ikinyarwanda ngo nari umugabo ntahabwa intebe ntuze wirate ngo ejo narasenze ariko wirate ko wasenze ntukirate ngo narakoreye Imana ariko wirate ko wakoreye Imana wirate ko ukoze mananizore bayitangura yawe izore bayisozera yawe nimba waravuze ubutumwa bwizukagwa uzaba wakoze ibipfusa haleluya nimba ari ikintu kibabaje nugura n'umuntu yaguye yarigeze gukizwa iyo uhuye n'umuntu yigeze gusenga mugahura uri mu masengesho y'imisi 3 nakubwira araguca intege agati yako nako ngo kayo karasenga twe twarasenze mwana twe twasengeye mu mazi twe twasengeye mu misozi
abantu bananiwe, abantu n'abantu babakine, Imana barinde guhura n'abo bantu mu izina rya Yesu. Wotumura n'umupagani bakarakijijwe, bahora kijijwe rero ngo twebwe sha twarasenga, mwarasenga ahubwo irate kugisenga, ntukirate ko aho rusenga. Haleluya. Uragiye gukizwa ngo tuguhaye ukwezi, none nibaguhaye ukwezi ntumaze umwaka, ntumaze imyaka 3, ntumaze imyaka 2, 5 nuyihejeje, kandi bari bazi ko bizokunanira. Wowe bandanya gusenga, wegera imbere gusa, bakaguha iminsi, Imana ikaguha imyaka. Ibintu by'Imana nibabimenyera, ahubwo ibintu by'Imana barabikora. Ntabwo babivuga, barabikora. Ntabwo babivuga teorikema, barabikora, babibamwo n'ubuzima ubaye. Ntabwo ari agakiza ko kubwira abantu ngo ndagafise, ahubwo ivyamwa vyawe nivyo bigaragaza ko ukijijwe. Ivyo uvuga bigaragarira mu mirimo yawe. Kubivuga ko ukijijwe nta numwe tobishobora, kubivuga gusa wari wese yovuga ko akijijwe, ariko imirimo, ibikorwa bifatika bikurikira agakiza. Haleluya. Agakiza si amajambo, ariko agakiza ni impinduka. Haleluya. Petero ngo arasinzira i Getsemani, ariko gusinzirira i Getsemani abantu b'Imana, gutsinzirira i Getsemani. Muzi uyu mwaka duhaguruke dusenge nyavyo, atari gusenga vy'amajambo, ariko ari gusenga bifise umumaro, bifise ico bihindura mu buzima bwacu. Akamara imyaka 5, akamara imyaka 10, amasengesho atakintu arakuzanira cyo mu kinyungu, uvuga ati cyukuri ndafise ikintu nirata. Nawe utoba wirata amahera vyakuzaniye, ariko basugiri ubuvuga ati ndafise impano vyampaye, ndafise ingabire vyampaye, hari urwego navuye ko naho rasenga iminota 5, ubu nsenga 20 basi, ndafise inyungu vyanzaniye. Myaka 10 ukiri wa wundi, ukabucihana vya bindi. Abazungu bazanye ubutumwa bwiza, bari bakaze cyane. Abaswedwa bazanye ubutumwa, iyo bafashe imyanya yo kwihanisha abantu, bakatuza abantu. Iyo uje kwihana ikintu ukacihana 2 3, bakavuga ati ubu rero wewe uyu si shetani, iyi ni kuzoweha. Bagafati urugage, ikimoko, bavuga tubikinda. Ejo uje kwihana ngo wasambanye, uragarutse nasambanye, uragarutse nasambanye. Ubu rero si shetani, ni kamere kurimo, reka dukubite uyo mubiri. Ukubikinda fimbo, inkoni. Tusingira nkubite wewe, ngira nkubite iyo ngeso. Hari ibintu bimwe bisaba ko dufata inkoni. Haleluya. Irigari abantu bameze nk'imoto zazini za kera, bemezwa n'umugere. Hari amamoto ya kera kugira ngo yake. N'abantu rero bisaba ko dushiramo izindi imbaraga tugahonda. Narakubwiye wanga kumva mu majambo, akenewe kuko ndagushishura. Uze muri biro wubikinda hasi, ndagukubite kwanza. Ngono kuri pasi, ngono kuri ngo vyangoye, ngo nawe ngo umubiri. Wewe wambaye umubiri abandi batambaye, ngo vyashitse nasambanye. Cyari ibintu nashobora no kumva gute
mbwira ingene umuntu asambana ngo vyanguriye ngo vyanguye ko vyakuguyeko wowe uragenda ukura ishati umanika haji ukura sengre ushira haji ukura sutiye ushira haji ukuye ijipo ushira haji nkemu yera aho ko yara hari cyangwa se yara urakuye na suvetema ushize haji ujyamye ku gitanda ngo nukuri ngo vyanshiki vyagushikiye gute icyaha cy'ubusambanyi igituma gitandukanye n'ibindi vyaha ni icyaha kigusaba gukora tuje mu baratangwa I love you ukumviriza ega bitangura bukumviriza ndagukunda usa neza yo uzobaze na ziriya ndaya zijya zikora ubusambanyi hariya mwibarabara ntabwo ashobora kuja muri hoteli ngo kuryamana n'umugabo uwo mugabo anza akamudraga akamuresha uri mwiza naba yamuhaye amahe akamubwira utujambo turyoshe akamugurira akanyama hanyuma bagatinda bakagenda ni icyaha gisaba ikiguzi nawe ngo vyangwiri vuga ko umubiri wakunaniye toka uko muzaifu byakugwiriye gute haleluya hari ibyaha bidakogwa hari ibyaha bidakogwa umaze kwicwa umwana wewe ngo ubushuhe bw'ibucumbura ntabwo wumva wowe ububayemo wenyene twese twarabubayemo beraho harakanye uze tugende muri Mozambique ndakwereka ubushuhe bwa harashaka kagera kuri 40 ariko twarahabaye turahava kubera decision reka nabwire kunesha icyaha si kubera ko umubiri utaba wagusabye icyo ukora oya umubiri Yesu yavuze ngo umubiri ufise intege nke naho umutima ubiko sinidanganye we twese dufise umubiri ariko icyo umubiri dusabye cyose nituwuha indegeza kumwe kiyeri ayazamura muzamura bigeze kumwe kiyeri mwakinyoye kera mutarakizwa ubu kinyoye nico manuka ubu kinyoye cyoca cyanka cyo manuka neza kikagenda kiroza ngo ceza umuhogo ngo coza umuhogo kikeza umufuko coza umufuko ceza umutima kikoza umufuko wagihevye ukigikunda cyari kikiryoshe ariko uravuga ngo kubwa Kristo sitaongeza haleluya ibyaha biraryoshe zambi ina utamu kinywani lakini tumbo igeze mu nda ngo ihinduka urucekeri icyayo kigeze mu nda gihinduka urucekeri gihinduka amabuye ngo ariko ikura kiba gisosa kuba umwana w'Imana nyabyo hari ibintu wigomwa kabanyarwanda bavuze hari ibintu wiyima kandi bikiryoha nurindiye ngo uzoheba ibyaha byarabishe nabyo uzoheba haleluya maze icishe mu karoti yavuye i Sodomu ariko atavuye avuga ati imiliyoni zanje ziri kuri konte ahandagiye inka zanje n'indogoba n'abakwe banje ahandagiye arivuga ngo ariko mana kandi Imana reka nababwire Imana n'urukundo nta kintu na kimwe ishobora gukora itakugabishije
yabwiye Loti n'umugore we n'abakobwa wiwe ngo muhungire ku misozi miremire mudapfa. Baranka baravuga ati ntitwoshikayo muri utaraza, kandi n'Imana yari babwiye guhungira ku misozi, ariko barindira, ariko baranka ngo babwira Imana ngo tureke tugende Sowari, tujya dusagara dutoya. Sowari ngo bisobanurwa ngo nagasagara gato. Imana irabareka ngo mugende, ariko nimuze guhindukira inyuma. Tekereza isoko ya viri rikirashe, ufise y'imiliyaridi 5, wewe wari kureka kuja guhindukira kuraba. Imana ikakubwira ati ubvire igirishe, hunga nuze guhindukira inyuma. Wari ufise ngo hariho n'abantu bapfiriye sinzi, yibutsa amamiliyoni yari mu makonfre, ari ndani ngo hari amakonfre yarimo amafaranga, abasenegale barafise amafaranga, ngo hari abaguye mw'irya miriro bibutse ati nta kundi naco nkibereyeho, ndapfuye gupfa no gupfa, reka mpfe nyene ngireko. Nubu harimo abantu babaye badeprimye kubera amafaranga yabo, bataratora ubwenge. Nubu Imana yari yababuriye, irabwira Loti n'umugore wiwe ati iki gisagara kigira gishe, nimusohoke nimuhindukira inyuma. Maka Loti ngo ahindukira kuraba inyuma, ahinduka inkingi y'umuntu. Imana imuhindura kabarore. Nugu umugenda mu vyisi warakijijwe uza mu nzu y'Imana wongera ugaruka ugenda ugaruka, Imana izo guhindura igistati, ikugire tableau d'affichage abantu baza bakwigirako, kuko waramenye ibintu vy'Imana. Uraza ukaza kwigaburo gera, uraza ukaza muri korale, uraza ukaza amasengesho, ukanyuza umunwa mwivu ngo nta numwe abizi, naho pastor atobibona, naho mukuru wa korale atobimenya, naho mukuru gisata runaka urimo atobimenya. Imana irabizi kuri umupagani. Igitondo kimwe izokwerekana, abantu bose bakwigireko, ivuga ati muzohore mutinya. Umubiri, Yesu abwira Imana ngo umutima urabikunze, ariko umubiri ufise intege nke. Iyo Yesu adasenga, ndababwiza ukuri, iyo Yesu adasenga mission yari kuyishobora, yari kumunanira. Hari ibintu udashobora guhagararamo ngo bitsinde utasenze. Nimba ukeneye guhagarara neza ugatsinda, ba mu masengesho, ba mu kwisonzesha, kubita umubiri. Jambo ry'Imana Paulo yavuze ngo ngwanye umubiri wanje nkawuhindura umuja. Haleluya. Ku munsi wa gatanu tuzoza dusenga, turi mu masengesho dukubita umubiri. Kandi ndabizi neza inyuma yo gusenga tuzosarura mu mubiri, dusarura no mu mwuka. Ndaguteguye hakiri kare, tegura umutima wawe, tegura impwemu yawe, tegura ubuzima bwawe. Ntuzopfe gukorokeramo, ntuzopfe gusenga gusa. Fata umwanya wo kwitunganya, bwira Imana ngo Mana, ikintu cyose ungayako amaraso yawe ntwikire, sinze nduhira ubusa. Urindira buze ngo noba nararuhiye iki, noba nararuhiye iki, ujya munsi nabonye Yesu, noba nararuhiye iki, Yesu amajoro naraye, esi midugo naduze, esi bibazo nagize, umve nawe noba nararuhiye iki, hey, noba nararuhiye iki, ujya munsi nabonye Yesu, noba nararuhiye iki. Tekereza ibintu wiyimye kubera agakiza ngene bingana. Tekereza umunezero wiyimye kubera agakiza ingene ungana. Hari umuntu yigeze kumbwira, ambwira umuntu akomeye, arambwira ati naka uramuzi te, yambwiye ngo tujyamane ijoro rimwe, anguriye TI zari zikiza
amatiyayi akisohoka ntiyaragezweho umuntu ase tiyayi ntibamwubaha twatumodoka tudutiyayi ariko kubera umuriro w'agakiza yarimo gakiza karamwankira umuntu w'umubosi ikintu cyose yari kumusaba ariko kimuha akaravuga ati oya ndumukizwa akishije ndumukristo zokwamandiriwe nahigihugu cyose cyonenga ndumukristo naho notegwa n'amarushwa nkajya mu ntambara ndumukristo intara yacu iri mu ijuru ku mana yacu ntanzaribayo nta n'amagorwa abaho bose baguwe neza ndumukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kirayibani simibabaro numva nduhutse kubw'umukiza mukristo umusona maze ndengukizwe ngeze gupfa zogira akanya muneza kenshi zoba miriwe ngiye mw'ijuru haleluya muririmbyi aravuga ngo je ndi umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye icyo ni ikintu kinyibagiza imibabaro haleluya nimuhumura mw'abakristo mwe impera yanyu ni nini haleluya umuntu yanditse iyo ndirimbo we yari umukobwa yari umwana w'umukobwa yari akikijwe iwabo bagira amahirwe twokwitwa meza ariko anyegejemo ikindi kintu umwami araza ngo ashima uwo mukobwa haleluya abwira famiye yiwabo arababwira ngo umukobwa wanyu namukunze ndipfuza ko yoba umwami kazagira kabiri yakijijwe ntiyigeze aza umukobwa atarakizwa ahengera amaze gukizwa abari haza hari ibigaragaza utabonye utarakizwa ariko kubera ko wakijijwe bizoza bije gupima ukwizera kwawe bizoza bije gupima agakiza kawe bizoza bije gupima kuri umwana w'Imana haleluya baramubwira ngo twagize amahirwe tugiye kuba ba mwana no mu miryango ikomeye yambaye ugiye kuba umwamikazi mu gihugu haleluya aranka haleluya aranka baramubwira ngo urapfa byanse urapfa gukura dukujije isoni haleluya bariko baramuhiga aririmba kino gice kivuga ngo genda umukristo ndashinga intare nahigihugu cyose cyonenga genda umukristo intara yacu iri mu ijuru ku mana yacu ntanzaribayo nta n'amagorwa abaho bose baguwe neza icyo gitero ngo yakiririmbye ari mu ishamba inzara iriko iramurya haleluya aravuga ngo intara yacu ntabwo iri ngaha ku isi iri mu ijuru bantu b'Imana igihugu cyacu nikiri ngaha i Bujumbura igihugu cyacu ntabwo kiri muri Amerika igihugu cyacu ntabwo kiri New York oya igihugu cyacu kiri mu ijuru
musenge Imana, mwegere Imana, musenge. Gusenga kubahindurire ubuzima, mube mu buzima busa na Yesu. Turagomba kugira ubuzima busa na Yesu. Ndumva nkeneye kugira ubuzima busa n'ubuzima bwa Yesu. Abakobwa kugira ubuzima busa na Yesu. Mbega umuntu akubonye yovuga ngo ndabonye Yesu. Wa mudamu, mbega umuntu akubonye yovuga ngo ndabonye Yesu. Wa mushinga nayo, umuntu akwitegereje yovuga ngo Yesu ndamubonye. Ubuzima bwawe, ubuzima busa n'ubuzima bwa Yesu. Yendo mu Kristo naho notegwa amarushwa najya mu namba. Yendo mu Kristo intara yacu imicu anzaribayo anamagongwa abaho bose baguwe neza. Numva ijambo mwe w'Imana yashyizemo ari ijambo rivuga ngo nimusenge mugwanye uyu mubiri mushobore kuwudomina kugira ngo muze mubone ikirushirije kuba cyiza. Senga kugira ngo ugwanye uyu mubiri, umubiri upfe. Haleluya. Imwemo yawe izuke. Iyo wasenza cyane umubiri urapfa, imwemo ikazuka. Ari iki kibazo, abantu bishimwemo bazura umubiri. Kugaburira umubiri ukima imwemo, uri kurica imwemo. Kamere ziragaruka iyo umugaburira umubiri, kamere ziragenda zikagaruka. Rero utuntu twahora tukunanira wari warahebye twongeye kugaruka muri wewe. Kubera iki? Umubiri wagize intege nke. Haleluya. Usomye mu gitabo cya Luka ngo nuko Imana irungika marayika waraza mwongera inkomezi. Amasengesho uri kurasenga akongera inkomezi. Narimbuze ngo gusenga kwawe kukongera inkomezi. Reka kandi ababwira iki kintu mucumva. Urugendo rwacu rucari rurerure. Mushaka musenge, urugendo rwacu rucari rurerure. Ntuzi iminsi rusigaje. Benshi y'abantu bagikizwa ari gihe yumva umenga asigaje iminsi mike yakagenda, ariko nituzi ngo dusigaje imyaka 2 cyangwa 10. Ishobora no kuba imyaka dusigaje ubuzima bwacu bwose, akazoza n'izindi generation tutaragenda. Ntubabe wibaza rero ngo urugendo tuzorumana, ushobora kurumaramo imyaka 50 iri imbere yawe. Nutibikamwe imbaraga z'Imana, ejo ariko haraza ibintu byinshi bigoye bigiye gupima kwizera kw'abana b'Imana. Haleluya. Kwizera kw'abana b'Imana ariko haraza ibintu bigushira ku munzani, kuri balance. Bigupima. Urya shenge turivugisha haza gatoya undagerageje mageragezo azoza gupima. Abihange mukuri azoza gupima, abihange mu buryarya azoza gupima, abafise bwemu Azoza. Ibigeragezo biko biraza imbere ngo bipime. Inzara iriko iraza ngo ipime. Inzara igukure ku Mana itume ukora ibintu na so na nyoko batigeze bakora. Haleluya. Sinabwiye nakubera inzara n'ubukene buhari. Abantu uzubona umuntu wamubaza wewe byagenze gute ko naguheruka uri umuhungu ubwo wabaye umukobwa. Byagenze ugasanga yambaye imeshi. Umusore byagenze gute? Ivuga ngo inzara ikoresheje umuntu ugasanga yihinduye icyo atategerezwa kubaca kubera inzara.
yahindutse umuhungu kandi yahora ari umukobwa. Byagenze inzara. Be urazi ubu abantu bari kuri hiti muri iki gihe n'aba lesbienne n'aba homosexuel n'aba pete nibo bari kuri hiti. Uvuze ati ubunyene nkeneye kuja muri Amerika cyane nuko muri Amerika ngira ngo Trump agiye kubihindura, tuvuga i Burayi muri byaho bakivyemera cyane. Ubunyene ukinjira muri izo kundi, muri izo groupe, muri izo club, baca baguha visa bakaguha imodoka n'amasosiyete afise amafaranga, ariko kugira ngo bice umugambi w'Imana. Ejo ibintu biriko birapima kwizera. Haleluya. Numvije ari nta imwe numvise yari umupasiteri nca ndarangije. Yari umupasiteri yari afise urushengero muri Afrika ubwo bakaba batagira amafaranga. Murabona ko akunda abapasiteri baja kuri internet kurondera ubufasha, kumbure ntavyo muzi ariko bibaho, bakaja kuri internet bakarondera ubufasha bw'abandi bapasiteri bari mu bihugu byo hanze biteye imbere. Agwa ku mupasiteri umwe afise urushengero rukomeye cyane muri Amerika, aramubwira ngo ndemeye kugufasha ndaguha ikintu cyose ushaka. Aramubwira ati ushaka iki? Nkeneye ikibanza, urushengero, byose byo twara ngahe 2 miliyari dufatiye amarundi. Aramubwira ati byo ntacyo bitwaye, ngiye kukurungikira visa ubanzuze. Niko muranyumva? Ubanzuze tubanze tukubona, tuzofasha umuntu utazi. Wowe woreka kugenda visa yo muri Amerika canke Australia canke Canada, itike bararungitse byose, aragiye barabukinze hotel azoraramo, ibyo azojya agezeyo urushengero asanga ni eglise y'abantu 1000. Bari ngaho muri eglise, pastor aravuga ngo twagendewe n'umuntu avuye muri Afrika afise ikibazo cyo gufashwa, akeneye amafaranga angana gutya. Je numva utudufaranga dukeya, ninde yoshobora amafaranga ko yamuha kugira ngo agende kubaka umurimo w'Imana? Aduza ikiganza umuntu umwe mu rushengero, araduza ati ayo faranga ibitsanzwe ndayamuha, nzoyamuha. Aravuga ati nta kibazo, ayo mafaranga nzoyamuha, mugo ndagomba uyu mukozi w'Imana iminsi asigaje munyemerere aze mu rugo ndamwakire, azoyimare muhira. Wewe wumvise umuntu nk'uyo wosubira gusenga yandi masengesho, uvuga ati nishuwe, Imana yanyumvise. Icaragenda aja kuri uyo muntu, araharara umunsi wa mbere, araharara umunsi ugira kabiri, umunsi ugira gatatu amusanga muri shamba. Yasanze ari umugabo yibana wenyine, afise amafaranga menshi cyane, afise amafaranga, ari mu bantu ba mbere bazwi muri ico gisagara, bafise amafaranga menshi. Aramubwira ati amafaranga ndayaguha, mugabo ni ikintu kimwe, nanje urama akantu kamwe hatagaki. Tiki kibazo wewe uvuge konte nimba zari miliyaridi 2 tuwe turashira ko mu miliyaridi tuyarungiki. Aramubwira ngo turajyama te turajyama pasere toya yini sho watu ni leo chugenda pasere yumvira subire iwacu batekwa ari Burundi, subire Burundi ata kintu njanye. Ati none kujyamana nawe hari numwe yambonye, hari numwe ambona, reka tujyamane, Mana nawe urabibona ne nyungu z'umurimo wawe. Tangura kujistifia ibyaha. Niko abantu benshi abantu benshi batangwa kunanirwa, batangwa kujistifia ibyaha bakabyorosha, bakabiha insobanuro.
icyaha ni icyaha nikigira inisobanuro. Zambi ni zambi, haina ingine justification hii. Wacumuye ihane. Tanga kubwira Imana ngo Mana nawe urabibona n'inyungu zawe. Ninde yakubwiye ko Imana ikeneye izo nyungu? Ajyamana na wa mupasiteri ashira amafaranga kuri konti mu miliyaridi. Wa mugabo ati none wibonye ko amafaranga inzu yashirako bamarana indwi zibiri. Yagiye kuvaho hano ico munda cyamaze kuva yashitse mu gihugu ahitapfa. Ibikayangana byose si zahabu nk'abantu b'Imana. Satani ntagushuke, zahabu ziri mu ijuru, ibindi byose nibyitirirwa zahabu. Haleluya. Satani n'umunyakinyoma. Haleluya. Ubundi mukobwa umwe nawe ngo yari karasaba ishure, yarasaba amashure ku ma internet, gusaba ishure hanze, agwa ku ishuri rimwe, agwa ku muntu aramubwira ati yari krebe, iyo krebe iramubwira ngo bino tuzokwishurira ishure mu Bufaransa. Bamuhe visa, bamuhe itike, bamuhe ikintu cyose gikenewe. Agezeyo baramubwira ati tuzogufasha ikintu cyose kishoboka. Wagize amahirwe, bamwinjije mu nzu, bahita bamwuganira mu cyumba. Buri mu gitondo bakazana imbwa iza gusambana nawe. Imbwa ukwezi kurahera, abaye muri ubwo buzima bazana imbwa ziza kumusambanya. Ngwera umukobwa w'umunyarwandakazi, kandi ibintu ngo byabaye. Ari muri icyo cyumba yugurwa akadirisha, aravye kure nk'ariya nko kwitanganyika ngo abona ahantu hari umusaraba, hari urushengero rw'umusaraba, kujya ama eglise bayashirako imisaraba. Abona umusaraba waka, aravuga ngo ngiye kwita hasi nimfa mfe, mugabo ngende hariya kwa ruya rushengero. Ava hejuru muri etage akorokera hasi. Agira Imana ntiyacapfa, genda yikwega. Yinjiye ageze kuri rwa rushengero dodoye, haza kugura umupatiri. Uyu mupatiri asangana umupatiri w'umunyarwanda, aramubwira ingene vyagenze. Aramubwira ngo cecekane, yagiye kumenya ko waja ivyo bintu bikora abantu bakomeye muri iki gihugu. Hamwe vyo menyekana ko uri no muri ino nzu, no kurizwa indege nsubizwa itike, amurondera visa mwibanga, amuriza indege amusubiza mu Rwanda. Aza yarabaye nabi. Haleluya. Umuntu nakubwira ngo ugomba kugufasha, uzubanza usenga Imana, ubaza Imana mbega imfashanyo n'imfashanyo ifise inyungu yahe. Aho hanze abajene barapfuye, aho hanze abamama n'abapapa barapfuye, abantu bariko baragoka, ariko abarundi baraciye umugani uheza kugoka ibigori bikera. Igihe cyo gusenga, tugahabwa amaso, tugahabwa amatwi, tugahabwa n'amaso by'imwemu. Haleluya. Imana yo mu ijuru ikumfashirize, Imana yo mu ijuru igushigikire, iguye gutahura, iguye kwegera Imana, iguye gusenga, kugira ngo ibi abantu bagiye guhagarara n'abantu bari mu imbaraga z'amavuta y'Imana, n'abantu bibitse mu bushobozi bw'Imana, n'abantu bibitse mu masengesho. Haleluya. Ibintu ko nabigisha biko nabafasha. Shetani nakunderanye ko ariko je ko sije ndari
nishaka gusa ibyo nagishaka gukinda nishaka profesayi ngo nishaka mvuge ku buzima bwanje, ariko iyi niyo profesayi nyayo ibohora ubuzima bwawe ikazokujana mu ijuru. Urakeneye kuzoja mu ijuru? Erega ijuru rirahari bantu b'Imana, kurijamo nago ni urugamba. Ijuru rirahari, kurijamo ni urugamba. Bidusaba gukiranukira Imana kuri kanini no kuri gato. Amen. Igihe cyo kuza kubesha abantu ngo urakijijwe udakijijwe cyararenganye. Birivuga ngo uwandura yandure, uwezwa nawe yezwe. Uhisemo kwandura, genda wandavure ubiga ipagani hanze, abantu bose bamenye kuri gipagani. Ariko nimba uhisemo gukizwa, ukizwe n'abantu bose bamenye ko wakijijwe. Haleluya. Iyo gutegereza abantu muraba inyambaro ziko batizi inyambaro, ariko egarakijijwe mugari inyambaro si y'abana b'Imana. Z'abana b'Imana, hari inyifato z'abana b'Imana, hari inyifato. None mwishengero ryacu gitwa mu ishengero rya repentance, ukaba witwa ngo uri mu ishengero rya repentance, ubwo utarahindura imico, utarahindura inyifato, ugasanga uri umunyeshure mugabo kwishure iyo ugezeyo uri pagani nk'abandi bose, bakwezi ikaye wizikwega nk'abandi bose, kudeyi ngo si icaha ngo ariko nuko nukwifasha ngo nukwiyibutsa, uri umupagani nk'abandi bose ngo nukwifasha ngo none Imana yaduhaye ubwenge tubukoreshe. Munene ngo ko nta icyaha ni icyaha, uko mwizi uri umusuma ungana n'umuntu yibe 100,000 n'ukwega hariya muri viru mu miliyoni, muri cyo kimwe muzohabwa imeri imwe. Akubesha nimba ukijijwe ukaba ukiri umujama w'abandi banyeshuri bagenzi bawe batanagucira ivomo, ntabwo urakizwa. Twebwe kera tuciga twandika tumeze gutya, jewe navyize hanyuma wowe uze kwandika jewe ivyo nize ngo afise inzigo yahe ziko benshi ngaho mufise amadiplome y'ubusuma, muyazane tuyaturire. Ufise diplome y'ubusuma, oho, kuva mu wa mbere utirisha, kaminuza urayimaze utirisha, zana n'amabirete tubiturire usubire mu wa mbere utangure bushasha. Hano nibaza ngo ndiko ndabatweye banze ko ivyuma banze bavyumve neza. Mwabikoze mukijijwe cyangwa mwabikoze mudakijijwe? Nimba wabikoze udakijijwe, Imana yo mu ijuru ikubabarire. Ariko niba wabikoze ukijijwe, Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abaheburayo, ndabasomera umurongo ngo nimba dukora ibyaha ibigirankana, nimba dukora ibyaha ibigirankana tumaze kumenya ngo nta kindi kimazi cy'ibyaha kiba gisigaye kiretse kwitegana umuriro w'inkazi uzorigata abansi b'Imana. Ati none biragenda gute? Urindira umuriro wa Gehinomu, nta kundi. None ngo ivyo urabikora nanje ngahora, nanike jambo rije najyanize urasambana uzi ko ari icyaha, uriba uzi ko ari icyaha, uratukana uzi ko ari icyaha, ukora ibibi byose uzi ko ari icyaha, hanyuma ngo Mana ubabare, hanyuma ukongera ukabisubiramo. Birashoboka ko wonyerera ukagwa, nivyo, ariko nimba byashitse ukihana none ubisubiramo gute? Ikintu gisubira kuco cyadashwe nimbwa yonyene, niyisubira kubyadashwe. Wewe ivyo wadashwe
ufashwa wongeye kubisubiramo kandi. Niyo mpamvu mubona dukora ama deliverance y'abantu. Abantu nibabohoke. Deliver umuntu wapi daimoni kongera kagaruka ikirimbisi. Yikanuye gukika uyu muntu. Arafise utuntu mu buzima bwiwe byanse kwareka. Arafise utuntu byanse kwarekura. Iyi daimoni ukayikubita ebana ugasiga wayihondaguye ejo wagaruka ugasanga imeze gutyo nacagike uramaze kubona urudagara rwapfuye rumarukanura gutyo ushaka uruteke ruguma rukanura gutyo niko n'abantu benshi bameze abari mu idini mugabo amaso ameze uko byaranse kwabohoka zambi ibyaha ubamwo buri munsi biragera igihe kabuzima bwawe Satani akavuga ngo uyu ni gwanje naramaze kana bareke twitahire basha twitegura amasengesho kwa gatanu ariko ndagomba tuyitegurire neza. Haleluya. Uremeye guhinduka, uremeye kwihana butazobisubiramo, urabyemeye. Niba uri umunyeshuri uremeye kuzoronka ubusa, biga aho uburonka gute abandi biguriye, hari umwigisha umwe yigisha ikirundi, uramuzi yigisha ikirundi kuri ETC, ngo iyo ugiye iyo umwaka uheze ukagenda ngo ugiye kumusaba ngo umwigisha ngufasha underibere utatoye ikigwa ciwe, yarakubaza ati abandi bantirisha we wari, igihe abandi banyiba we wari, bibaza ko bajya abandi biga we uri he? Fata umwanya wo kwigura ariko bitinja ndiga bikanga kwinjira gute ko abandi byinjira wewe byanga gute? Wewe wiga, fata umwanya wo kwiga ureke imikino. Haleluya. Iga raza amaguru mu mazi urebe ko bitinjira. Haleluya. Haleluya. Senga, wongere wige, ubikore byose bifatika. Urasenga gusa hageze kuja kurondera nuje kurondera ngo ubukene buranyishe, wishwe n'inzara kubera iki? Nukora urondera kwisikroka abantu gusa ku mabutike kumusaba amadeni, amadeni yose amabutike yose wasabye akamadeni nukironka ahantu uce fa munzu uje kurondera gasanga nugusaba amadeni gusa mugabo nusho abandi ibihumbi 10 bashobora kubikoresha umuntu agatera imbere ngo bukene ni bwishi. Genda ukore, genda urondere, fe munzu reke kugumubesha abantu wese kroka abantu ngo ejo nzoguhata ufise atawuzi uca kuyaku amabutike yose mu gace kiwanyu ibitabo byaruzuye ukironka huce ugira ideni ku buryo ugira n'ideni limite. Limitera abantu barayombeje, ugura karte sima amadeni maze komesha ugacuyihe ukagura iyindi uko mwizi uri umusuma. Reka ndakubwire nyumviriza neza, inzamba ni yavuga ufite ideni limitera ntuzoja mu ijuru, yakubesha sitaragishu woja gute? None uzobura umusuma azoja mu ijuru. Ni wabo heranye limiteri wabo heranye connect raba usanga smart yarahombye kubera wewe. Hari abantu bahombeje smart na tempo afise bazihombeje zugaye kubera ubudeni bagenda bafata umukopo. None ko limite tempo afise yarugaye wari uyiheranye uzoyishurira he? Muzohurira he nayo ko yugaye?
ibicaniro biba bifise impamvu bije. Akantu gato kazokubuza kuja mu ijuru, gato kazokubuza kuja mu ijuru. Ijuru si Nyabarega, mugani wa muririmbyi. Ijuru si Nyabarega, si ugupfa kujana. Rizojamwo abantu bakiranutse. Umuntu yumva kene gusaba imbabazi Imana, ariko Imana ni nyembabazi. Icyo warakoze cyose ukakihana kivuye ku mutima, irakubabarira. Icyo wakoze ukakihana mugabo ufise ingingo yo kureka. Uzi ko hariho n'abantu usanga ugasanga abanye n'umugabo mugabo afise ihabara, bavugana kuri WhatsApp, afise ihabara, bavugana kuri Facebook, ufise umuntu mwagendanye mu buto bwawe ariko byanase kumukura mu mutwe. Iyo uryamye niwe ubona, urumva mukaba mukiri usanga urakijijwe urasenga mugabo iryo habara rigumariza mu mutwe wawe, umariza mu mutwe wawe. Usaba aba ex ntuzoja mu ijuru. Ndakwihebuje cyane no musi, ndakwihebuje nutihana ngo uvavanwe n'icyaha, ntuzoja mu ijuru. So gupfa kugenda, haleluya, so gupfa kujayo. Shaka ndagusabira imbabazi ku Mana, ukaba wumva ukeneye gusaba imbabazi Imana. Ntituri benshi, mwegere hano mupfukame, sabe imbabazi Imana. Twitegurira umunsi w'amasengesho. Umuntu wese yumva afise ikintu ashaka gusaba Imana imbabazi, twegere hano hafi, dupfukame imbere y'Imana, dutakambire Yesu. Umuntu wese yumva ko ari icyaha afise mu mutima, ukaba wumva kiko ari yicwi ririko riradodora, icyaha wakoze mu ibanga, umugore wawe atakizi, umugabo wawe atakizi, abana bawe batakizi, famiye yawe itakizi, urakizi ko wagikoze icyo cyaha, urabizi ko ufise umuntu mugendana atasha. Imana yo mu ijuru itakugaragaza. Saba imbabazi. Bwira Yesu n'umuganga mwiza, bwira Yesu ikuremereye, n'umuganga n'umugira neza. Aravura kandi agakiza. Bwira Yesu, bwira Yesu n'umuganga mwiza, bwira Yesu ibikuremereye. Robo n'umuganga n'umugira neza. Rande tayaba, aravura kandi agakiza. Bwira Yesu, Lord taimine. Bwira Yesu, rataido n'umuganga umugira neza, aravura kandi agakiza. Bwira Yesu, rotetelebo. Bwira Yesu ibikuremereye, muganga aravura. Iyo ubu wundi uba uri kurarira Imana ukurikije amafuta ufise, ukurikije amanyanga ugenderamo, ukurikije ububeshi bwawe kuri telefone, ingene ubesha abantu ngo ngeze kuri zone ukiri muri ville, ngeza utarahagera. Ububeshi bwo kuri telefone kuzuye muri wewe, tumesaje tw'ububeshi. Dopashakaya nundengane mukizawe, umva ukonganya
munsi Yesu mwami haleluya ukiza wanje umvu ukonganya neramubandi nanje numusige mana turaciye bugufi imbere yawe turasabye imbabazi mbega iyo dupfe ejo haheze ubuzima bwacu bwari kuja iyo dupfa cyagiye tukiri muri bya bindi telelelelebo ayamando riririmana irira Yesu lebo irira Yesu irira Yesu irira data irira umwami mutakambire mwinginge kuvure mwinginge umubwire ngo Yesu mbabarira ibyaha byanje mbabarira ibigabitanyo byanje ndaciye bugufi ndarambaraye mana nanje ndisabiye imbabazi kuvyunga yako mana nuzoraba ngo ndi pastor nabwo uzoraba ngo ndi umukozi nabwo uzoraba ngo ndi umuvuga butumwa nabwo uzoraba titre nabwo uzoraba ivyo mana tugirira imbabazi abana bawe bariko bararira abana bawe bariko barataka abana bawe bariko barasaba imbabazi abana bawe bariko barakubwira aho vyaba Yesu Kristo turihanye kubw'imiryango yacu turihanye kubw'abagabo bacu turihanye kubw'abadamu bacu turihanye kubw'abavyeyi bacu turihanye kubw'ivyaha bakoze rito sheketelemando turasabye imbabazi Imana iri kirumva ayo marira yawe Imana iri kirumva ayo maborogo yawe Imana iri kirumva ibyo uri kurayibwira Imana iri kirumva ibyo uri kurayibwira Imana iri kirumva